Uhawe ikaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice vy'ivyanditswe muri Bibiliya yera ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako igihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe. Ndaguhaye ikaze nshuti nawe mugenzi muri kino cigwa c'inyigisho za Bibiliya usanzwe utegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Ukaba uri kumwe na Pastor Samuel Nsabimbona sanzwe ndakigushikiriza. Mu cigwa giheruka twarabonye yuko Yesu amaze gushika i Yerusalemu atahengeshanije kwigisha ishengero rinini ryari rihakoraniye. Abari bamubangamiye n'abafarisayo hamwe n'abanyabwenge b'ivyanditswe kuko baguma bamugenza barondera uko bomwosomborotsa ngo bamwagirize mbere bamwice. Uyu munsi turihweza amajambo Yesu yababwiye maze twumve inyigisho nyinshi ziberekeye. Turaja kubona ubuhanuzi Yesu yavuze ku vy'uguhona kw'i Yerusalemu no kugaruka kwiwe. Reka tugaruke kuri iyo nkuru y'ingene yatanguye kwinjira i Yerusalemu. Kuva ku murongo wa 29 kugeza ku wa 34 wo mu gihimba ca 19 c'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, haratubwira ngo ageze hafi y'i Betifage n'i Betaniya ku musozi witwa Elayono, atuma babiri mu bigishwa biwe. Arababarira ati, nimuje muri iriya mihana iri imbere yanyu, nimwayishikamwo murabona inyana y'indogobe iziritse, ata muntu yigeze kuyigenderako, muyiziture muyizane. Kandi nihagira uwubabaza ati, ni iki gitumye muyizitura? Mumwishure muti, umwami niwe ayigomba. Abatumwe baragenda babisanga uko yabibabwiye, bariko barazitura ya nyana y'indogoba. Beneyo barababaza bati, ni kuki muzitura iyo nyana? Barabishura bati, umwami niwe ayigomba. Bene indogoba aho bamariye kumenya ko ari umwami ayirondera, ntibiriwe baragorana, baciye bayirekura. Kumbure bari basanzwe bazi Yesu kandi banamwiteze. Igihambaye mugabo ngaha nuko ubukuru bwa Yesu Kristo butaragaseseshwa rumuri. Iyo ndogoba bayizaniye Yesu, bayishirako impuzu zabo bayiterekako Yesu. Yesu ariko aragenda bashashe impuzu zabo mu nzira. Agira ashike i Yerusalemu naho ageze ku mumanuko umusozi wa Elayono, ishengero ryose ry'abigishwa ryatanguye kunezerwa no guhimbaza Imana n'ijwi rirenga. Bayishimira ibitangaza babonye byose. Bati nihashemezwe uwuje mu izina ry'Uhoraho. Amahoro abe mu ijuru, icubahiro kibe mu ijuru ahasumba byose. Abantu naho basemerera gutyo, twarabonye yuko batatahura neza uburebure bw'iryo jambo. Kuko abo bantu twarabonye yuko hadaciye na kabiri baciye batangura gusemerera ngo nabambwe. Abigishwa bagiye gutahura nabo nyene ivyo baratevye. Twarasomye mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana gihimba ca 12 umurongo wa 16 ngo ivyo abigishwa ntibabitahuye ubwa mbere, ariko Yesu amaze guhabwa ubwiza bwiwe niho bibutse ko ivyo vyari vyaranditswe kandi ko ari vyo bamugiriye. Abafarisayo bamwe bo mw'ishengero baciye batangura kumubazira bati, mwigisha, zibiza abigishwa bawe. Arabishura ati, ndababwire, aba ntibahora amabuye arasemerera. Uko kuza kwa Yesu i Yerusalemu kwerekanye ukuntu yari umwami, kandi umwami ahambaye. Ishengero ryarasemereye riramuhimbaza atarinze no kuryinginga. Nawe yaciye yumva ingene bamuhimbaza, aranka kubahoza kugira ngo n'abategetsi b'Abaroma nabo bavyumve. Baravyumvise rero, ariko mu nyuma bahaciye bamucira urubanza rwo gupfa, baramubamba. Ariko hari ikindi gihe Yesu azogaruka akinjira i Yerusalemu ari n'inganji nyinshi, ata muntu azoshobora kumwica. Ugushika i Yerusalemu kwiwe nk'uko tubibonye kwabaye imwe mu ntambuko zamujanye ku musaraba, aho yapfiriye kubera ibyaha byacu. Urupfu no kuzuka bya Yesu Kristo
niyo soko ry'agakiza kacu. Usomye muri iki gihimba ca 200 c'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, umurongo w'9 n'uw'10 hatubwira ngo Yesu atangura gucira abantu uwo mugani ati: habaye umuntu yateye umurima w'imizabibu, awusigarana abarimyi, aja mu mahanga amarayo igihe kirekire. Atuma umukozi kuri ba barimyi ngo bamwamurire ivyamwa vy'umurima w'imizabibu. Abo barimyi baramushinyagurira, bamurungika iminwe misa. Ahanye n'uruzabibu twabonye yuko yagumye arungika abakozi kuraba yuko umuzabibu wiwe umeze neza. Ba barimyi nabo baciye bihereza abo bakozi, barabakakagura, barabashinyagurira, abandi barabashishagura. Imana nayo yarungitse abivugishwa nayo mu Bisirayeli, ariko ntibabemeye. Mbere bamwe muri abo bavugishwa n'Imana bicishijwe amabuye, abandi bishwe mu buryo butandukanye. Ariko mu nyuma Imana yatumye umwana wayo, uwo ni Yesu Kristo, umwana wayo w'ikinege. Niwe yari ngaho imbere y'abo bakuru b'idini, ariko arababwira ivyuzuye mu mitima yabo. Yaranababwiye ko bazohava bamubamba, kandi ko Imana ariyo yavyemeye. Arabitegereza arababaza ati: none rero aya majambo asigura iki yanditswe ngo ibuye abubatsi bagaye niryo ryahindutse irigumya imfuruka? Aho Yesu yariko arababwira ko naho bomwica batoshobora kubuza intumbero y'Imana. Iryo buye abubatsi bagaye niryo rigumya imfuruka. Ubu rero bwari ubuhanuzi bukomeye bwavuga ko bazomushibura, ariko ko mu nyuma azogira inganje ikomeye. Ariko Yesu yakoresheje ubwenge budasanzwe, abasaba idenariyo, ni ukuvuga icingorongoro c'abaroma. Hanyuma naho yari akizi afatirako kugira ngo abigishe. Kayisari yararongoye ubutegetsi bw'abaroma, kandi ubwo butegetsi bwari bukomeye cyane, bwarakora byinshi, bugakingira abanyagihugu, kandi bukarangura imigambi myinshi y'iterambere. Byari ngombwa rero ko Abisirayeli nabo bagira ico batanga kikaja kwa Kayisari. Imana nayo nyene bategereza kugira ico bayihereje, kuko Imana niyo itanga impwemu, igatanga umuco, amazi n'ibindi vyiza umuntu akenera. Siyo rero yo kwirengagiza. Kandi n'uwo munsi nshuti yanje, menya ko ariko biri. Utegerezwa kugira ico ukoze kubw'igihugu cawe, ugatanga ikori n'amatagisi nk'uko amategeko abivuga. Ariko ntiwibagire gukorera Imana, kuko uhamagarirwa gutanga ikigira 10 n'amashikano. Tubandanye rero n'icigwa cacu co kuri uwo munsi. Uwo munsi turihweza amajambo Yesu yabwiye abafarisayo n'abanyabwenge b'ivyanditswe, maze twumve inyigisho nyinshi ziberekeye. Turaja kubona ubuhanuzi Yesu yavuze ku vyo guhona ku Yerusalemu no kugaruka kwiwe. Amajambo twishimikiza tuyasanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, igihimba ni ca 200. Turahera ku murongo wa 27 tugeze ku murongo wa 20 wo mu gihimba ca 21. Reka dutangure twumve ingene abasadukayo bazaniye Yesu ibibazo. Ivyo bikaba vyari vyerekeye ukuzuka, nawe araheza arabishura. Muribuka yuko mu cigwa giheruka Abaherode aribo bari babanje kuza bakamugerageresha ikibazo kijanye n'ivy'ikori. Nabo nyene yarabishuye arabumiza. Dutangure rero dusome umurongo wa 27 n'uwa 28. Havuga ngo: abasadukayo bamwe baza kuri we, nibo bahakana yuko atakuzuka kuriho. Baramubaza bati: mwigisha, Mose yatwandikiye yuko mwene nyina w'umuntu niyapfa adasize abana agasiga umugore, mwene nyina akwiye gucura uwo mugore ngo avyure umuryango wa mwene nyina. Ayo niyo majambo dusanga mu gitabo cyo gusubira mu byagezwe, igihimba ca 25 umurongo wa 5 n'uwa 6. Ico cagezwe si keshi cashizwe mu ngiro, ariko aho tubibona muri Bibiliya cakurikijwe ni mu gitabo ca Rusi. Dusomye ku murongo wa 29
wo muri iki gihimba rero ca 20 mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, turaza kubandanya tugeze ku murongo wa 36, hatubwira ngo nuko rero habaye abavukana indwi, uwa mbere arongora umugore apfa adasize abana, uwa kabiri aramucura, n'uwa gatatu nyene nuko bose uko ari indwi baramucura bapfa badasize akana. Hanyuma na wa mugore arapfa, none mwizuka azoba mukande muri abo ko bari bamufise bose uko ari indwi? Yesu arabishura ati ab'iyi si bararongora kandi barashingirwa, ariko abemerewe gushika muri ya yindi si no kuzuka mu bapfuye ntibarongora kandi ntibashingirwa kandi ntibaba bagishobora gupfa, kuko baringaniye n'abamarayika kandi ari abana b'Imana, kuko ari abana b'ukuzuka. Iyo usomye rero mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo no mu bwanditswe na Mariko, usanga abo basadukayo babwirwa yuko bafise ingorane kuko batazi ivyanditswe kandi ko batazi ubushobozi bw'Imana. Yesu rero yababwiye yuko abemerewe gushika muri ya yindi si no kuzuka ari abana b'ukuzuka bataba bagishobora gupfa. Ku murongo wa 37 n'uwa 38 yarabandanije arababwira ati, ariko ibyo abapfuye ko bazuka na Mose yabimenyekanishije, hamwe havuga ivy'igisaka c'amahwa, aho yita Uhoraho Imana ya Aburahamu n'Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Erega Imana si y'abapfuye, ariko ni iy'abariho, kuko kuri yo bose bariho. Urabona yuko abo basadukayo baje bakurikira baba Herode n'abafarisayo. Abasadukayo bari mu batemera ko Bibiliya yose ari ijambo ry'Imana. Ntibemera kandi ibintu bidasigurika mu bwenge bw'abantu, harimwo nuko kuzuka. Bazanye ikibazo biyumvira yuko kijanye n'ivyagezwe vya Mose. Ego vyoshika ko umuntu arongora canke akarongorwa inshuro indwi, ariko uwo ikimuraje ishinga si uzomutahira mu bihe vy'izuka, arajwe ishinga n'ingorane z'ubu nyene, akeneye agakiza. Abasadukayo kari nk'akagwi k'idini kagizwe n'abaherezi bakuru hamwe n'abanyepolitike babubahwa mu idini. Bari batunze cane. N'uwu munsi abanyepolitike b'abanyamashengero bamwe usanga hamwe n'abandi batari bake bo mu mashengero batunze cane, usanga mbere batanacemera Bibiliya yose yuko ari ijambo ry'Imana. Abasadukayo ntibemera ivy'ibitangaza, bigatuma batumvikana n'abafarisayo bo bavyemera. Abafarisayo nabo izindi ngorane bari bafise nuko bashira imbere ivya kera, bakabona ko igikuru ari imigenzo n'ibisayangana inyuma gusa. Abatemera ko Bibiliya yose ari ijambo ry'Imana ntacotuma bitirirwa Kristo. Abasadukayo nibo bari abasi ba mbere ba Kristo, kandi nibo batanguje ivyo guhama ishengero. Abafarisayo bari bafatanije n'abasadukayo mu guhama Yesu, ariko Yesu amaze gupfa, abafarisayo baciye bitandukanya n'abasadukayo. Ivyo guhama abakristo baciye babiheba. Mbere abasadukayo benshi baciye bashishikara igikorwa kigayitse co guhama abakristo. Ivyo turabibona kuva mu gihimba ca 3 n'ca 4 mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa. Abasadukayo ntibigeze bemera ivyo kuzuka kwa Yesu Kristo, ariko abafarisayo bobo bahavuye bizera atari bake, na Nikodemu akaba yari umwe muri bo. Uvuga ubutumwa wese iyo agomba kumenyekana no gukundwa n'ab'isi, agerageza kuvuga ubutumwa bworoheje budakarira icaha. Aho niho yoronka n'amajwi n'ikibanza kiboneka mu vya politiki. Ariko uvugisha ukuri akerekana icaha ico ari cyo, n'amabuye arayahakwa. Iyo usomye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, gihimba ca 20 umurongo wa 39 kugeza kwa 47, urahabona inyigisho Yesu yatanze
aho bya bibazo by'abanyabwenge b'ivyanditswe bimariye gusendwa. Dusome iyo mirongo iravuga ngo, bamwe mu banyabwenge b'ivyanditswe baramwishura bati, mwigisha, uvuze neza, ntibaba bacubahuka kumubaza irindi jambo. Arababaza ati, bavuga bate yuko Kristo ari mwene Dawidi? Ko Dawidi ubwiwe avuga mu gitabu ca Zaburi ati, Uhoraho yabariye umwami wanje ati, icara iburyo bwanje ushitse aho nzohindurira abasi bawe indava yo munsi y'ibirenge vyawe. Dawidi ko yamwise umwami, none ashobora ate kuba umwana wiwe? Maze abarira abigishwa biwe, abantu bose bumva ati, mwirinde abanyabwenge b'ivyanditswe. Bakunda kugenda bambaye amakanzu maremare, bagakunda kugirwa ko bwakeye mu tuguriro, no kwicara ku ntebe z'icubahiro mu masinagogi n'ivyicaro vy'imbere aho batumiwe. Barya ingo z'abapfakazi, kandi basengesha amajambo menshi bahumba, abo bazocigwa urubanza ruruta izindi. Hano rero Yesu yagomba yongere abibutsa ivy'ukuvuka kwiwe. Yavutse mu bubasha bwa Mpwemu Yera. Ukuvuka kwa Yesu kwabaye kudasanzwe, kukaba kwarerekanye yuko ari umwana w'Imana. Yesu avuga ibya Zaburi 110 ariyo Dawidi yanditse arongowe na Mpwemu Yera, kandi ko iyo Zaburi ivuga ibya Kristo Mesiya. Mu mirongo itangura y'igihimba ca 21, aho naho tuhabona inyigisho Yesu yatanze ku vyerekeye ugutanga. Dusome umurongo wa mbere tugeze ku wa 4, haravuga ngo, yunamura amaso abona abatunzi bashikana, baterera amashikanwa yabo mu masandugu y'amashikanwa. Abona umupfakazi w'umworo atereramwo amasenga 2. Arababwira ati, ndababwira ukuri, uwo mupfakazi w'umworo ashikanye ibirengeye ivy'abandi bose, kuko abo bose batereye mu mashikanwa ku bibasagutse, ariko we ku bworo bwiwe ashikanye ibimutunze byose. Ibiceri 2 uwo mupfakazi yatanze nta kintu kinini byari bimaze, uravye ubutunzi urusengero rwari rusanganywe. Ariko ivyo gutanga uko siko Yesu abiraba. Araba ico wisigarije. Eka no mu bigira 10 dutanga, dukwiye kuraba ukuntu Imana iduhezagira, nimba vyoshoboka tukarenza, ntidutange ikitigiri c'10 gusa. Tumenye ko Imana iraba ivyo twibikiye. Ubu naho turaba ico Yesu yavuze ku vy'uguhona ku Yerusalemu no kugaruka kwiwe. Somye umurongo wa 5 n'uwa 6 muri ico gihimba ca 21, hatubwira ngo, mu gihe bamwe bariko baravuga ingene urusengero rwasharijwe n'amabuye meza hamwe n'ibintu vyashikaniwe Imana, Yesu arababwira ati, ivyo vyose mubona mu minsi izoza ntihazosigara ibuye rigeretse ku rindi ridasamburiwe hasi. Yesu igihe yavuga yuko wa mupfakazi yatanze ishikanwa riruta iry'abatunzi batanze, abigishwa biwe bo bavuze bati, murabona ubutunzi bw'uru rusengero ukuntu rwubatswe n'amabuye y'agaciro. Ubutunzi bwaraboneka cane ari bwishi, ariko bwari ubw'igihe gito. Yesu yarababwiye ko buzosangangurwa n'ayo mabuye y'agaciro agasanzara. Nshuti yanje mwene data, uko niko natwe dukwiye kubona ubutunzi bwo mw'isi. Ntibuzohoraho, bugiye guhera. Twumve icabo bigishwa bavuze ku murongo w'indwi, hatubwira ngo, baramubaza bati, mwigisha, none ivyo bizoba ryari? Ikimenyetso kizoba ikihe c'igihe ivyo bizoba bigira bishike? Usomye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo n'ubwanditswe na Mariko, usanga ico kibazo gishimikiye cane cane kuri ayo majambo ahereza. Harabazwa ivy'ikimenyetso c'ukuza kwa Yesu n'ic'umuhero w'isi. Mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo niho dusanga idonido ry'inyishu ku kibazo c'ukugaruka kwa Yesu. Luka nawe ashimikira kuri kirya gihe atabuye rizosigara rigeretse ku rindi. Ni ukuvuga ugusamburwa kw'i Yerusalemu. Kandi ivyo bizoba ntivyaje uwo munsi umwe gusa, n'iyindi minsi abigishwa bagiye baza bakabibaza Yesu,
nawe akabishura. Tuyumvirize hano ku murongo w'umunani naho ingene havuga. Arababarira ati, mwirinde ntimuzimizwe, kuko benshi bazoza mu izina ryanje bati ndiwe, kandi bati igihe kiri hafi, ntimuzobakurikire. Yesu yababwiye yuko hazokwaduka biyita Kristo, kandi bazoba ari benshi nk'uko tubabona hirya no hino uyu munsi, kandi sakubu abigisha b'ibinyoma bahereye kera. Muzobona abiyitirira ububasha budasanzwe, bakagomba ko bokwitwa Imana nk'uko biriko biraba muri iyi myaka mu madini amwamwe. Nagira nshuti yanje, ndakwinginge ngo wirabire wiyubare. Reka twumve ibi bindi Yesu yatanze ku bimenyetso hano ku murongo w'icenda n'uw'icumi. Yababwiye ati, kandi nimwumva intambara n'imivurungano ntimuzocike ivutu, kuko ivyo bitazobura kubanza kubaho, ariko umuhero ntuzoca ushika. Maze arababwira ati, ihanga rizotera irindi hanga, n'ubwami buzotera ubundi bwami. Intambara nico kintu kiranga isi muri iyi minsi tugezemwo, kandi uko umuhero uzotera wegereza, niko izo ntambara zizorushiriza kongerekana. Naho haguma haba abagerageza kumvisha amahanga no guharanira amahoro bakaba barurangiranwa, ijambo ry'Imana riravuga yuko ata mahoro ashobora kuza kubera ibyaha. Igihe rero ngo hazoba hari amahoro, uguhona kuzoba kwiteguye kuza. Pawulo yandikira abitesalonike mu ikete ryiwe rya mbere igihimba ca 5 umurongo wa 3 yababwiye ati, aho bazoba bavuga bati hari amahoro nta nkomanzi, niho uguhona kuzobaza ko giturumbuka nk'uko ibise biza kumugora kuri we, kandi ntibazokwikiza na gatoya. Ntidutangazwe nuko tuzoguma twumva hari intambara hirya no hino kugeza Yesu agarutse. Ikindi kimenyetso Yesu yavuze ni icy'ukunyiganyiga kw'isi. Turasoma ku murongo wa 11 ngo, kandi isi izonyiganyiga cane heshi, kandi hamwe hamwe hazotera amapfa, hatere n'ikiza, habeho n'ibiteye ubwoba n'ibimenyetso bihambaye biva mu ijuru. Ivyo vyose n'ibimenyetso bizogwira uko umuhero uzoba wegereje. Ariko reka rero twumve n'ibindi bitoroshe ku murongo wa 12 kugeza kwa 15. Haratubwira ngo, ariko ivyo vyose bitarabaho, bazobafata babahame, babashengerane mu masinagogi, babashirishe mu mabohero, babashengeze ku bami no ku baganza, babahora izina ryanje. Bicike ikimenyetso kibere mwebwe icabona. Nuko ibi mubishireko imitima, yuko mudakwiye kubanza kwiyumvira ivyo muzokwireguza, kuko ari jewe nzobaha amajambo n'ubwenge, ibyo ababagwanya bose batazoshobora gutsinda canke guhinyuza. Muri iyo mirongo Yesu abwira ihanga rya Isirayeli. Ivyo byose nivyerekeye abayuda. Turasoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igihimba ca 15 umurongo wa 18 n'uwa 19, ngo isi niyabanka, mumenye yuko jewe yabanje kunyanka itarabanka. Iyo muba muri ab'isi, isi ibikunzi cayo, maze kuko mutari ab'isi ariko nabatoranije mu b'isi, nico gituma isi banka. Nshuti yanje uri kuranyumviriza, we wahisemo gukurikira Yesu Kristo, nagomba umenye yuko utazomenyekana ngubu w'igikundiro uvugangwa cane mw'isi, kandi abasi bawe ba mbere bazoba bamutaziga ko boguhemukiye. Nk'uko tubibona ku murongo wa 16 kugeza kwa 19 hatubwira ngo, ariko muzoshengezwa n'abavyeyi banyu nabo, na bene nyoko n'injuti n'abagenzi, bamwe muri mwebwe bazobicisha. Muzoba mwanswe na bose babahora izina ryanje, kandi ntihazohara agashatsi na kamwe ku mitwe yanyu. Ukwihangana kwanyu niko kuzotuma mukiza ubugingo bwanyu. Aha rero birashoboka yuko iyo mirongo yo muri Bibiliya iri kiravuga b'Abayuda 144,000 bazobabazwa bihebuje
mu gihe c'amarushwa ateye ubwoba, ariko Imana ikazoba iri kumwe nabo. Ico gihe abo bayuda bazobabazwa cane kurusha n'amarorerwa bakorewe n'ubutegetsi bw'Abadagi, aho babaturira babona bakabica nabi biteye isoni. Uravye rero umurongo wa 20 uravuga ngo, ariko nimwabona i Yerusalemu hakikijwe n'ibitero, muzomenye yuko hagira hasenyagurike. Ibuka yuko bari babajije Yesu ivyo bizoba ryari, bari babajije Yesu ngo ivyo bizoba ryari. Nukuvuga ngo ahatabuye rizosigara rigeretse kurindi ni ryari. Ivyo rero vyabaye mu mwaka wa 70 igihe Tito umwami w'Abaroma yatera Yerusalemu. Ico gihe igisagara ca Yerusalemu carasanganguwe, kandi benshi bari barumvise amajambo Yesu yari yavuze, boba barayibutse aho baboneye ibihome vyose vyasambuwe. Mugenzi unyumviriza, n'igihe c'umuhero menya ko kiri hafi. Kimwe co womenya nuko ubuhanuzi bwose bwavuzwe atana bumwe butazoshika. Ukwiye kwama witeguye kugira ngo uzobe mw'ishengero rizoduzwa ngo rikire imibabaro irenze izoshikira abazoba baba aha kw'isi. Nurindire Yesu mu kwihangana hamwe no mu gusenga kandi wiyeza. Reka dusenge. Mana yacu turagukengurukiye, watanze Yesu ngo abe inyishu y'ibibazo bitandukanye by'abantu. Natwe turumvise yuko utugomba ko kwiyeza kugira ngo kwa guhona ko ku muhero ndikuze kutwubire tutiteguye. Uyu muntu yakurikiye kino cigwa ndamusengeye kugira ngo abe mu bitegurira kuzokwakira Yesu mu gihe azobagarutse azomusanganire. Umukure mu gitabo c'abo gucirwa kw'iteka, umushire mu gitabo c'abana b'Imana. Ndabisavye mu izina rya Yesu umwami wacu, amen. Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana c'uyu musi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya canke ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira: http utuburungu tubiri uturongo tubiri duhengetse ttb akaburungu twr akaburungu.org. Ushobora kumviriza ikiganiro co muri indwi canke ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ivyanditswe kugira ngo wumve ibiri muri ico gice c'ivyanditswe vyera ugomba. Ufise ico wunganira canke ubaza, twandikire. Email ni twr@gmail.com. Ushobora kandi kudusanga kuri Facebook yitwa TWR Burundi. Ushobora no kutwakura kuri iyi telefone yo mu biro. Inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi. Canke kuri telefone ngendanwa inomero ni 69 67 12 77 79 74 19 93. Dusanga kandi kuri WhatsApp nimero ni 79 38 71 99. Yesu aguhezagire.